Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 26 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza, mpwemu yera abane namwe. Petero, aho uri hose ibi birakwerekeye. Ishengero rya Kristo mu bihugu bitandukanye rigizwe n'abantu bahisemwo gukurikira Yesu Kristo no kwitondera ivyo yatugeze. Aho turi hose nitumenye kigiye kigeze co kumenya ukuri. Ni ukuvuga kumenya Imana yacu, kumenya Kristo Yesu no kumenya amategeko atugenga agizwe n'ivyo uwo mwami Yesu yatugeze. Gutyo tubone kwidegembya ndetse ducike umwe na Kristo n'Imana. Sindabikekeranya, ndazi neza ko mwese muzi ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko bidaciye muri we bitoshoboka ko dushikira Imana. Ariko ntangazwa n'ingene tutamwisunga mu buzima bwacu bwa misi yose. Nukuri ndababwiye ko kumushira kure ari kuzimira inzira, niko gutakaza ukuri, kandi niko guhomba kuba mu bugingo budashira. Byumvikana ko ari ukwisuka muri gehinomu, muri ca kiyaga caka umuriro. Enda nitumugaruke ko biracashoboka. Tumenye ko ari we Kristo akongera akaba umwana w'Imana nzima. Ndabibutse ko hari ibanga tutabwiwe kandi tutamenye ryo kumvira hama tukitondera ivyo yatugeze byose. Yaravuze ngo azobana natwe iminsi yose. Byumvikana ko we n'Imana bemeye kuzoca bacika mpwemu yera bagaca bibera muri twebwe, gutyo tugacika umwe nabo. Mbe nitwamera gutyo, ni igiki cyo tunyiganyiza ko n'amarembo y'ikuzimu atazodushobora, kuko twoba dufise ububasha bwo kugara no kugurura ikintu cose hano ku isi, n'ijuru naryo rikabishigikira. Yesu ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati, uri umuhigwe Simoni mwene Yona, uko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mw'ijuru. Nandi ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubakako ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mw'ijuru, kandi ico uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mw'ijuru, n'ico uzohamburura mw'isi kizoba gihamburuwe mw'ijuru. Aho ni muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 19. Ndafise ikinezera mu mutima wanje iyo nibutse ko ntari umwe gusa nabihishuriwe n'utari uw'inyama n'amaraso, kuko hariho n'abandi benshi babihishuriwe kandi bariko barabihishurirwa nkanje kugeza n'ubu mu bihugu bitandukanye. Naho tutazinanye ntaco bitwaye, igihe kizogera tumenyane nk'ishengero rya Kristo. Ariko nimuve mu gacereri, mubibwire abandi babimenye, babone kuzimuruka. Mubabwire ko Kristo ari we rufatirwo rwonyene rw'icitwa ishengero, niwe buye rigumya imfuruka. Mubabwire ko abubaka bose batubakira kuri we, ko vuba umuyaga uje ngo ivyubatswe bisambuke. Ariko mweho muhaguruke musane ivyasambuwe mu mitima y'abantu. Naho ntabazi, ariko ndazi ko muhari kandi muri benshi. Mukomere, nibwira ko hageze ko tumenyana nk'abagize ishengero rya Kristo. Ariko kandi mutegerezwa kubanza kwimenya no kwitahura, kuko bamwe muri mwebwe Kristo yabahinduye kuba ba Petero ba kino gihe c'iherezo bo mu bihugu murimwo. Abandi kuba ba Petero mu ntara mubamwo,
abandi kuba ba Petero mu makomine mubamwo, abandi kuba ba Petero mu mazone mubamwo, abandi kuba ba Petero mu mitumba mubamwo. Muhaguruke mushiramanga, muvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko Yesu yabishimye ko muba inkingi zikomeye z'ishengero ryiwe muri iki gihe ca nyuma, mbere yuko agaruka kutujana muhiriwe. Ndangiza, bene data, ndabahanura ngo mureke kwibonera mu madini mwatanguje canke mwakuriyemwo canke murimwo, ariko mwibone mu muryango w'abakristo, ariryo shengero rya Kristo. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.